kandi arukuntu yaza agaca yishavuza anashamona ati umudema akeneye ikintu yakaca yishavuza bati none sheri kuba babaye gute reka shangwa ngo nakeneye ngo nutuvuta ngo nanatubutse umva amayishide habwa na ya jipo imwe mba bayitubutumbutumbu narayibuze nafashwe kuko nafashwe nagusize umwana ni chef imyaka 28 umva ntari ko ndakora je fais 28 kimwe gusa kubera ndagapetipeti ngo ndagapetipeti kubera ngene cirana ko vise umubiri wa star boy apana bya bibiri ngano no kuri ngombe ndo urahise rega harakuye ngaho uzoduga basi none toilette nama muri toilette ce wibaza shagogo kandi mugaje ibyo bintu sivyo none kubera iki bayirihisha amafaranga jiwazi kandi ngaha mu gisagara kwe haragoye kwe bazotwica mu gogo n'ukuri kwe mani ibintu n'ukuri ndasavye leta barayi bakure uburyo biyoga vya kike n'ukuri babirayi babikure reka koko reka reka mupiri musi razinje ni 2010 baratwica ubimwoye uinywera makike makike azotwica n'ukuri kwe mara yayikureho barayi bagira ikintu bagwa baraje turinywera primusi zonye biratwica abana. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko mukomeye muguwe neza mushima Imana ko natwe dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro hamwe na Madesa inuma y'ishamba abayandi yayandi sosa kishwa sosa kuwaza sosa gupasua kichwa Afrika shoke danger sosa kimasona intervention nta n'ubufasha ani ngorane data nanimwe ngorane kwere mugari ko umuntu arashima Imana ko umuntu akomeye ananje ndibereye mu gahinda ku inshuti yanje mugenzi wanje twakorana umustar yaciye apfa yishwe ni abisi baragwe bararura kwere kubera baramurozi ni transfert gani abisi ni transfert Uburozi basigaye ubwira transfert bakabutransfera iyo nawe amangetengete yawo wayamenya abantu ni bamwita emikaca yarogo ukora ahantu hari ngira Imana aramwaki Imana ngira izomuhora akacupa oranwa nta kindi ngira ntaca yari yitavye Imana ryari yapfuye kwa gatanu donc kuvuga na intervention yarabaye pole sana yego kwe none basi hapa hivyo umeze gute je ndashima ndakomeye amakuru yawe ndashima na urayega Madesa je mba ndingaga sa twogenda heko ndatoreka cewe yabasani ko temetsirega uri musitani ho gumugenda genda abantu bashobora guharana bashobora guharuruka bashobora guhurura ikirundi je kanangora yani kubera jewe nakuriye mu bintu batwigisha nyene bana icongereza ibintu by'ibirondiro hari akantu mbona ngaha mu kugira bakumbonere ngaha aho konika isigurane no breme ni sosa kichwa ni minyololo ni shoke ni shoke ni nobleme nobleme atamasirese je namasirese tadano no shavura nde kuri inosi aya je nta muntu shavurira kweri kandi je ndi hamahoro nka jewe nguru musani kawaida nyene ivyo ubona sivyo abandi babona kawaida unezego hama nakugumana nako kantu nako yo akanako nisoza gupaswa kicwa harimo imistari habura aka harimo imistari myinshi y'amakomedi n'indirimbo ngabirimo aho rero harimo bishasha nkibi harimo amakomedi niko ndandika menshi mugari ikintu je barangiriye nabishago sha mademoiselle barangiriye nabi madamu uri madamu ako ntawo biguha kwere rega nk'umuntu yo gutongotsa atanakuru naje ni kubera irumva naje ndikora kuri ndiko ndondera ubuzima ndabe nanje umwana wanje kazobaho neza amakuru bishasha none bishasha bya Amadesa inuma y'ishamba yironderera cyo bishasha ndavyamana no nizi mwe ndiko ndavuga ibi ni bishasha mbazanye ibintu bishasha you can play washobora gukina ugatsindwa cyangwa ugatsinda ni kimwe muri ngako nta kari ko Amadesa oya none you can play mu kirundi washobora gukina wotsinda cyangwa ugatsinda ni kimwe muri ibyo kuri wowe bitsikuri kino genre je umupira urangyohera sana umupira nawo hawo na Mutoyi wasatura amabafu mwitosari
ahubwo hari hose yubawe yavuga ati we peti yawe dukunda kubona ko utuntu uri umuntu w'umurazi kandi ugabira umupira ati uzonyibukirako niwe yawukugabira yawumpaye kweri Mutoyi wa Sabi nyene umuririmbyi yego kweri none usatira amabafu barangara ko muri no mije sinzi naho ndabatelefona ntibanyita abana Kirikou gwe kuva haronke amafaranga cyashira muri ne ukabantu bo ngaha kwisiga ubwo abantu ngaha kwisi bakunda umuntu kare yari umujama wawe yo tuyaga dusangira kabisi nagahiye mugari ko wapi bonaho ngenda naragiye kumuraba shago basho ko nkubuta amakofe shaba bodyguard biwe cyari mu minsi ese narababaye nararize waruri he byaseriye byarabaye gama ndetse cyane zankuru zarabaye kwe nayumve none mana ate ngaho kambona cengera namasengesho ngira senga imana ntishobora kuyumva kare mwari mufite abutanye ubushuti bumeze ubushuti twaranayaga turapa mugari kubu wapi nta kintu mwanya ko najya amafaranga umuntu afise amafaranga menshi nimushobora guhuza nawe ni wayaronka none uzoba yajewe amafaranga ndi nayo ko nkomeye ko fisaya cyamahera yanje naya aya maboko kandi nawe ntacandusha ndi umusitari nanjye nkaba umusitari kandi ciye ni ciye nyene kandi cinda namurenze ujyaho nyene n'umupeti kuri jewe intare nyene sinzi bifuye uramurenze Kirikou Kirikou ni Kirikou ciye ni jewe ana umusitari ngahaje mu Burundi ahari nka jewe nyene ko jewe ni jewe yana nta numwe kandi abasitari bo ngaha mu Burundi ntibanahuma ndakunda abantu bahuma urahuma n'ubukasira bukaka jewe nyene hari indirimbo ngombe nkure muri ino misi izotuma n'umwana kivuka aba ayihoha turatubwira mwo bikeye ni yibiki ayo ndirimbe yoyazi yobaca bayintwara ni babi uzi naho ko butsuye ikibire kandi nta mistari bafise je ndi umwanditsi gugombe ndi umwanditsi cekera ranaje bagwe mistari yanjye je ndayandika kandi ndibere mu buzima bwo jana ikintu kinshavuze nza gucandika cyane gutamo umustari ngaho nyene nimba ari comedy nyene yangyoheye cyo wandika nko kwandikira umustari wo ngaha nyene watwe na Patrick oya ngaho nyene ntibikenewe kibe gusawe one day uzobibona n'ibintu bizabihabura wana agashakoshi konye akavuye irondera umuntu wo yakambaye nka aka bamwita Patrick kavuye irondere waraye akani shoke akani fresh ko yakangiye mu kabana abana barahuma abana bakarira ndinako ibaza ko ofisi y'idolari nyinshi kandi bagombe banyica bisi ndakafise bagombe bantera mane bagira nembi bari bazi ko ofisi amafaranga ibe baravye basanga nta n'igihumbi kiri ngutora do wonenda na wari wakagendana kugenda sikugara base none ukagendana kugira ugire ntuhabura abantu sikuhaburamwe bigunga babademu gasanga bakunda amahera bibaza ngo n'amafaranga igihe duheruka kuvugana wambwiye ko atamukunzi ufise n'ubu uracari singo yego sinaka kugorana ndankumva kuko jewe ndi umuntu ufise umutima w'urukundo nk'ubu ufise nk'umushera agacaza kumbwira ati nakeneye utuvuta mu bice bimbabaza umutima baca ndatubura ndankumva ntibazonyara reka bade murashobora kumugira neza ukamufata neza ebana komba mwisha agaca gusiga nawe waramaze gukundana gamade ndamaze gukundana kandi urukundo jewe nakunze narababaye sana nakubabara n'ubu nacafise shock ese mpamvu nacishira ko ne mu mutwe ati ni shock yo barampabuye je rero kagabo ko kubutwe bagugiziki kamade umutibanga ni guhora umutibanga ni guhora bagugiziki jewe narakoranye n'umudemu abademu bangaha umutima bashamwita gute apana bamwita Arida umutima bamwita nize naraba wari waragibagiye yari umudemu Arida nuko sinzofa ndamwibagiye Arida kwera mu buzima bwanje n'umudemu ebana yambabaze ku mutima umudemu kuko jewe ahantu hari kera muri 2015 nari fise umubosi n'ukuri nkorera idiri ko yari umubosi atari wa wundi waza yaguhama oya yari afise amafaranga umubosi we yabwatewe wewe ntekera gasosi nkoropera ugirira isuka amafaranga akwiye hamaro noza amafaranga muhamagara warire tukasoka nkamugurira agafanta ndose amafaranga nkamuhereza ikintu cyakiye kumbabaza agaca abandi babiri bamunyarukira abandi babiri ngo bamujyamuhekeye yamushira muri ine nanje kanakora n'umuti cyambabaza yabana narakoze n'umuti bazi yandiyumbe 60 kati suwasanze ni meshi wibabari ibibaze sha weekend wamwerera rimwe yako masaba we ingorane ziyo zose yacatsi nawe kamyongo none jinda baye papa wiwe wamaputa ngo yaheze kana rukundo
yaza agaca yishavuza anashamona ati umudema akeneye ikintu yakaca yishavuza bati none sheri kuba babaye gute reka shangwa hano ngo nakeneye ngo nutuvuta ngo nanatubuze umva amayishide habwa na ya jipo imwe mba yitubutumbutumbu narayibuze nafashwe ngo nafashwe narayibuze indiba y'ubutumbutumbu bayitubutumbutumbu rego kwe imeze gute zipo zarapfunye umengo zimetse ukuntu zigera ino zitaruye zitukura zigirane urumva ibana wari wamuguriye wamuhaye hanyuma catakacara guhe oya none gashako yakunda amahera sana yarakunda amafaranga sana ndamuha amafaranga yaranyine ku rukundo gogo ata ibana ntaribwo mbone gogo ni hatari tunavyihotse ivyo sivyo bintu nosubira none yabanze genda umbwiye none uraze gutera imistari ejo nakakiganiro kivuga ibintu byerekeranye n'imistari hari abahungu batazi ngo gutera imistari bibaho bakoresha amafaranga yego kandi baca babeshya isoko mwe nibo beshe kamwe mutamura yaronka mwe muzi gutanga imistari mwebwe baca babeshya nari cyankoresha amajambo nta kindi amajambo sosa nkamuhakeya nkamunezereza reka hari gushura kuronka urubosi mugo ntubona urukundo ntubona umunezero muri wewe wocu kumubabwira ko ari yo niyo babara gute imisari no guma ndamuririmbira aho nyene umva gute azoba ari aje nk'umugore wanje kwera azobagwiye mu birato ko nta stress ntaki kandi ndese ngo ebana ndiko ndamusengera umugore wanje kandi je ndakunda umugore nukora kora pana abadada badakora gukora gajyo buguye muri nego gadakora bazukore wenyene biragoye muko ufise akora nawe ugakora ni fresh kaje nivyo vyiza kaje ngene gutsana umugore ko imyaka iri kiragenda ireka nkagusiza umwana ni fresh imyaka 28 wumva ntari ko ndakora je fise 28 kimwe gusa kubera ndagapetipeti ngo ndagapetipeti kubera ngene cirana ko vise umubiri w'aba star boy apana bya bibiri ngano Bashara kuvyibuha nawe kwera tararonka oya no watsura bajya star boy mu biraba star boy no yunyene uko vyibushe nyirofa uri umustar niso none waba umustar nk'ubu unyibona ko uzobufira biro binga uzotwiki jewe kintu nje nzokora je ni kurya neza ni kuzorya neza je nasavye none wajya neza ntumva ko uzocuvyibuha nasavye oya urego umubiri ni wupangira gwa ukeneye kuvyimbira wavyimbisha hacu umubiri wanje n'umubiri nyene uri hagati na hagati hakabiri nyene kabana baba boss pana za bibiri bingana ngano kuco shaza kare hacira abantu twakoranye yo bamwe n'abatama n'abaki kuma abantu kutakura we ugiki uko ce ko tuga bastaye kwa twihamurare hajya we hamurare ntupfa gusaza haje nzoshikana imyaka nk'icana none ga madesi nka wewe nk'umuntu okina ibintu vya comedy abari ivyo ubwira uri umustar muri comedy n'abahe ba star bakina comedy mufitaniye ubushuti ese jewe nta numwe udaseruka bigenda jewe ngira babara rega ndigoga abantu niba barashobora gukoroga badufatira mu buto zurabo mwana avutse bacira muroga ugaca guma wiyumvira ngo cyo niheze jo nenza kumbe baragwaye kajyo kumva kunze muri nembi Wale bagushize munini bibaho none kasha abandi abastari ko baguma gomwa cena ncumino misi ntanakigomwa hago since ni kuzoraba nkasubira jewe ahantu vyankira abarundi abantu barameze nabe bajaruzi jaruzi urumva ntibashaka kuko ndi muntu yobaho wewe wumve we bari bagize kununka n'amafaranga abantu umubosi wanje yari yabonye iganiro canje araryoherwa ko nabonye ko je ndi umuntu nyene wo muhepi mu mutwe babamenyesha makuru baciye bayajya hakwiyumvira je kuyampa kandi babona ubuzima mba niberemo ari ubuzima bo bari tag life ari tag life reka sha tag life n'ubuzima we ko umuntu ni tag life ni muri ne kandi munaze ko ati je ndi muri ne ni shoke none abona barumgiye aba comedy abona basukora iki kugira ngo ushobore kwashikira kugira ngo ushobore rega none ko mukora bimwe ko kutabashikira ngo nk'abo jewe harabo murambwira bagaca bandi ba Howard ba Kigingi ukagerageza ukazurata uragenda Kigingi nzoza Kigingi niwe tutarabona nakore kandi Kigingi je ndamwemera kure ndabamutima mugari ko ntiturabona niba twabonana mu site uzuragerageza none uzuragenda murajya ama evenement yabo nko hariho evenement yabaye cagiye kuri Avenue Village harimo ba Nyakso harimo ba Mutima n'abandi utagiye none
ntacyo namenye kuba ata telefone ntabyo wamenye je nari fise agatelefone nipangiye neza abantu bace baranyiba niyo problem ubu nta telefone fise kandi n'ingorane nukuri ndaza hari abantu usanga bifitiye umutima mwiza hari bacima banukira basaka simu ko ni shoke kuko fise telefone urazi ibintu ubu ahantu tugeze ni resources cyane birushira ku kibuga makomedi yiwanje ngariko wapi isoza akimasana ntibifase nta n'ubufasha kamengo sindi kwisi hayo umuntu akunda akwereka umutima mwiza ukiriho apana ngo ngwejo ngo hirya yejo basi bizoba dimanche urabizi basi madisi oya ntavyonse kwe urabizi ko hariho ibijyanye vya Kigingi sama comedy bimwe vya Kigingi hazo harimwo abantu benshi hazo harimwo abakomediya benshi harimwo na pastor Mbayahaga uzogende basi uzogenda nuko atahonze bizobera icorora bizobera kuri mese reka turihimana twobihimana ariko ntuhashika urazi abisi ko barura rumururazi nishoke abisi baruraze ntuhashika reka we nuko nuko ubapatire bahumye ni transfert abakene ba transfert basi bagira akadamu babwiye nk'abantu bago bapfura amasumu turabakeneye tuzobatera igitaho no bayitanga ngira kubera none womenya gupfura sumu gututa utisha utaroga hano umufumu niwo murozi rega umurozi niwe murogozi abantu batanga sumu nibo bana bakwiye gukubitwa baba bashaka rero ma reka abi akuvuye baba bavurira kure na kure ugasanga wowe unamusanze niyo yibereye atanakunze nayo yiguha gute atanaho muhuriye yo jaruzi hari n'umuntu mbere ababazwa no kuba uri kurana twenga babazwa n'ubusa ingandaza ariho Babylon nganake iri kiranda ivuga ati umungu je sinezere kuba ari karanavuga ibona damu kandi ntacyo mupfa amugabano kwe wapi kwe niyo mpamvu nayo so yacagenda mu ijuru Yesu wenyine ari tuzize kuba yararimye umwana w'umuntu aricuza reka yaricuza Yesu wallahi bilahi reka ni ngora narazi abamezirima nabo kugire batanye ingurube haki je iyo nkona yumvise uko mana nivyo numvise ntavyonze amezirima bapfa bankubita ndabavuga bivuga ngo twumve ngo habaye ingurube ko atayirya ngo yapfuyemo umuntu ingurube yapfuyemo ngo umugabo witwa Asumani kuno mpamvu ro batajya inguru abonye abazotwumviriza bazoza kugubeshoza batubwire basi niba ari ivyo sanka atari ivyo kwe je navyumvise uko kwe bushe nkundira amezirima shaba ameze neza barakundana kandi nzapfa nza kwisengera abamezirima mbere bwire nze ndarako uko abamezirima bigisha urukundo tifurani ntamererwe nawe ujya mu umva ntiba niyo mpamvu uzosanga abamezirima atawukenya arimo atawushonza arimo atawukenya arimo no oya barafashanya naho gukenura urakena muga ariko ntiworana inzara oya kandi ikintu kibabaza ni ikibori kirandiye iyinda ni ituma mvuga amajambo reka umva ntabyutse wowe wahaze ntugezano ayo majambo umva yavugira iki ayi ni inzara none madesa wowe basi je shaka ungire rero utegura iki gishasha kugira ngo abantu nyene abagukunda gishasha ikirundi ko gishasha noko uhereza abafana bawe jewe nokuri gishasha nuko mbura telefone bishasha byo birahari wese nkubwiye ngako uzuyemo imistar nga umutibanga ni guhora harimo ibintu vyinshi nga vyinshi basi haraho yiziga hariho icizero ufise je ndijeje ko ari heza ko ntabuye riri mu mugongo ntabuye riri mu gacari muto nzoronka sharega hari gihe Imana nanjye nzonyibuka ikavuga ati umunsi nturagera gusa one day ntantangura nze mu birato kwacu ubu nta n'ibirato nambara we ntubibona oya ubu nta n'ibirato nzosubira kwambara ikirato Imana ihezagiye yego ubu nyene uragenda muri ikamba mbiri kwereka Imana umubabari bone ko ndi muri ne kakandi kagashatsi ko ngaha none bagakuye kajya kasigura icese imbere imikoshi inyuma koce ebana aho ndi hose mba nkeneye icese pani imikoshi aya none wagakuriye hi kubona nagiye kumukwaferesha uwo muyuwayi acara kama nimba byaramubabaza sijajaruzi namwe nakubwira reka shari kare none ubonye mugabo waciye hitamo ko kushira ngaho ni shoke ni minyororo ni kibazo cy'amahera
Weratsama kare mama hero ukuntu agoye kuronka ubuho ubukwe ubuzima buragoyemo aho ngaha mu gisagara mbere ngo mbe nidugire ndabona ubunye yandirimbo igire igufata no kuri ngo mbe ndu urahise rega haragoye ngaha mu gisagara uzoduga basi toilette n'amaya muri toilette ce wibaza shagogo kandi mugabe ibyo bintu sivyo none kubera ikibayirihisha amafaranga jiwazi kandi ngaha mu gisagara kwe haragoye kwe mu gisagara bajya biyugara yonyene bajya biyugara nabona mu gisagara mu marestaurant bana bajya biyugara mu marestaurant umva ufise amafaranga mu mpangu wumva ibikangwa Ebanu kadodo araho nagiye kudodora yari nko masasi ndiko ndarenga kandi ari nari atani inzara afise none ntani mu mihana nkunda kujyaho ebana barase kugurura narabira mu gatoboro ebana nkabona kwe bariko barakata kwero ngatuka bisi baragoye basha shanda barorera bahetse ngo yari wewe uriko ayituryamye kuntu kwisigura bariko barahabura shimwe ati mugisakara bajya biyugaranye ubuzima bwaho buragoye kera barundi siko twari tumeze twarahana hane byarahindutse kubera abantu bwabaye nayo kubera abantu ni benshi abantu ni benshi kandi bakeneye kurya ntibazi ngaho isi babare niyo mpamvu ibintu bice bigwira niyo mpamvu abantu benshi aguma bigira hanze iki ngo je nzoguma ngaha mu Burundi nta hantu je nzogenda ngo he ngaha mu Burundi harageshe nawe nuri muri babandi nk'ubu wo kujabukana igihugu kaje komete woco toroka woco twumva ngo waragiye nawe byararangiye bakasigara bakurondera nije ndi nyenyeri y'u Burundi bumva nciye ngenda mbato bari shoke ga babaho yogo babuzimye yo danger je ni so bakugiyita so sumu yapanye ndaki je ni so cyangwa amahera kange nkayabika munda ntagisoma gishika nta bambuzi hagifyabo nivyo wiririye go bazokubaga katika bazokubaga oya munda oya ni inzoka nawe ngene gufata ushonje nane kamadesi twatukumbuye kuri BI kwenda bakunda cyane kandi nahantu ha fresh kwera hasa neza kwe ni buraya kwera mize fresh habo nzaba kubitira ingoma kwera tutakasorera Chris yego hasa fresh yego we ntabona kana ahantu nyene hameze fresh ni ryambere ngiye gukora interview nkakora ahantu hameze neza nkuko ahandi ho barabampa kari bana ahantu h'ububonobono ngo naho kwereka imana mubabaro ni problem kandi ngakwe harabatwaye amahera kubera ari muri ville ngaho muyipanze meshi pasense ibyo twokubariza ni butihuta twokubariza ni butihuta yego BI yego kwe mwenda bakunda cyane kandi nkakunda n'abafana banje aho bari bose mubahwe cyenda kunda abantu kwera kiri mu mutima yabo ntaconzi Nukwabwira rero bakaza baraza muri BI hama bafana bawe mukaza mukaduha mukabahabura abandi sivyo none bazobazane bazana kwera ni hasi ngano ntari utahazi muri kuri BI bwira hariho kugira ngo bahamenye ni muri ville hefe ku soko umanutse mu kubafu ugumye umanuka hefu yaho na kayetazi zoshuhabona nta bintu vyinshi naco bazohamenya naco tuzosiga ko inimero uzoba hakeneye kanze gusiga ko inomero garo ari ababosi ngabifitiye imitima myiza ta stress bavuga ati je nanje baciye muri ubuzima ngende ndiko ndakwana kompa mushinda bavuga ati rya ubuzima burababaza sha hari umunyarwanda yigize kunyohera sha w'umudemara umudemara azi kwandika unisije mu mwanya wawe usanga warababaye siko ndirimbo she yarandyoheye umuhera yumviriza ashembwa ati umwana arafise impano ikomeye ariko madesa nkaho wewe umunsi wabonye nawe waduze uzovyibuka ubuzima bwawe kandi uzokwibuka n'abandi muhora mwicara mwasangira amadesa abo nzofasha abo je ofise umutima mwiza sha je nukuri je ndatanga ko abademo bazoca bayakumarira aya sivyo ndimo niko ndondera kazoza reka sha najya hari kera kwa nari nkiri muta amaraso abashushi y'ubusazi leta amaraso y'ubwake mugubu ndatekereze ndiko ndondera ubuzima nkeneye kuzana umukozo raba ndondere madamu umwana nanje ndamwita amadesi azokore ndareke ari umurapera bahabura kwera indoto yawe no kubyara umwana kandi n'ubuzima bwiza ukazana umufasha atazogumarira ngo umwana ngo akore ngo asigara
akurarira oya cyumwana ndetse bari mu birato papa kanashaka muri Afrika zogenda tera byose kira kitu chote takubabana nake desa ni byiza ko umuntu atariyaturira neza apana iminyoro apana ngo minyoro urarema ukabibamwo ukabyizera bizokunda hamukanakorana cyane ana kungorane ngaha dufise hano pastor yigeze kumbwira ati tikungorana abantu dufise yabatari kwizera tubaduhwana mu gatono tugiye kwiteye kamba ureshwaho no kwizera mu kwa twizeye cyo kari hera tuguma twizeye zora kandi bizokunda bizogenda neza shamade byose ni Imana Imana n'umuzungu sumwirabura kandi Imana yo ntibesha twege niko tubesha nuko nyene tuboneka Imana iri ngaha nyene abo babiri bakoraniye none Imana ntibiri hagati yabo ego tugushimira rero cyane shamade wakoze kuhaca wari kurirenganira wakoze kudoguhitura turamutsa twatukumbuye n'abantu batwumviriza bari bagukumbuye n'abafana bawe bari bagukumbuye baracora ariko je kwe ngumana umuntu ankunda ndabisubiyemo narabarungiki n'abari ibihumbi 2 sino muri kwa madesi habure nijye bamacana irasi niwe witesi ni shoke desa nibone aba boss bibereye hanze ngaha babantu bayita gute aba diaspora ati no muri sama no kuzuraraba ugakora kana bayi rero turagushimiye hama ukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu bandi umvirije bya madesa arabe ikintu amukorera kana we nega kubatanzi banyita fset manu mbabarire kuba nitafite yo ndirimbo ebana twayikoranye na Jokers mugari ko yaciye yinyiba bagomba kunyiba ituntu twanje twose je sinzabisi ukuntu bametse abisi baragoye guma kubatanze banyitafite imana mbabarire kuba nitafite ubu ndiko ndazana indirimbo bita murine murine na wapiga boxi shashake yitesa boy mwana kega na bana bake numa ishamba yironderera genda tesa genda huma njamahera kange ndayabika munda hadashika nigisuma murine na wapiga box waiski none nibayikora naona irazwe yo abapampe banje bose ngiye abapampe uzotwinzire mutegutuzisha aho turi twe turabapampesha pampuka musi nayikoze yo zo niko n'abapampe bapamputse yo bazotwisha mu gogo n'ukuri kwema n'ibintu n'ukuri cinda savye leta barayi bakure uburyo biyoga vya kike n'ukuri babirayi babikure reka kokore kare mupiri musi razinje ni 2010 baratwica ubunye winywera makike azotwisha n'ukuri kumara yayikureho barabe bagira ikintu baraje turimwe primusi zonye biratwiciye abana nawe kandi urimwo yaje ibintu cy'inzoga na sinakoye cy'inzoga na hevye yaje inzoga ubu narakivye kukaraba ubu nkine kondera ubuzima ubukike umunde bari gute byabindi bamahozagara ngo bamba hano n'indero bamba hari umudemo yigetse kuyinwa bavuga ati sinzi wankubise sinzi wankubise rakyano ebana uri umudemo uribagira sinzi wankubise ebana kwibwira mu gatondo kumbe ninde yankubise yakotse mu ndeza iyo bambe rero tuzogaza kwivuga ikindi reka damatangeze poa jamura musigare mukayimana basengera ariko nuko musenge mu rya mutida tuba twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe udivye kujya bidukwiriye umunsi mana udufashe mana udufashe amahoro ndasengeye abantu bo ngaha kwisi bose bafashe umutima w'urukundo amen baze baribuka gusenga amen Yesu Kristo aho uri hose ubawe akabisi Yesu kweri Imana irumva kandi abamarayika nk'ubu baranezerewe aharabaye inutse asataye ndamuze muri ne uramushize muri ne babaye rero musigare mukamimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye sawa bye